Reka twongere kandi tubaramutse amahoro y'Imana bane namwe. Muri kumwe n'umuvugabutumwa nitwa Nahimana Vianney. Tugiye kurabira hamwe rero ibiyago bishobora kudufasha gutorera umuti ibibazo byo mu muryango. Rero ibyanditswe byera Bibiliya mu gitabo c'Abagalatiya, ijambo ry'Imana ratwereka yuko abantu turabaho ku isi, ariko by'ukuri Bibiliya iravuga ngo nimwatsotsomerana mwirinde imuhezanye. Bibiliya irerekana yuko bishobora gushika abantu nubwo baba basenga bakisanga bakoze ibintu bituma badahuza, ari utuntu dushobora gutuma abantu badahuza. Mu gitabo c'Abagalatiya ni igice ca 5 umurongo wa 14, kuko ivyagezwe byose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda, ariko nimwashikurana mugatsonsomerana mwirinde umuhezanye. Uyu murongo wa Bibiliya uratwereka yuko nibibaho nibishoboka abantu babane ntihabeho utuntu badahuza. Umugabo n'umugore rero iyo babana bafise utuntu twinshi dushobora gutuma badahuza, ariko ni gute mushobora kuganira mugashobora gutorera umuti ivyo bibazo byo kudahuza, mukabitorera umuti biciye mu biganiro bidaciye mu nkimba. Hapana umugore ace ngaha n'umugabo ace ngaha, canke ugasanga inzira wahisemo yo kubitorera umuti niyo kwicecekera, niyo kwinumira, ukibagira yuko ijambo rivuga ngo utaramunda ugatarura ibigize gute ibibozi. Rero iyo ugiye uribikamo ibintu bikubyarira gukora ikintu kibi gikomeye. Rero biradusaba rero yuko abantu bamenya ngo none ko na Bibiliya ivuga yuko bitokunda yuko abantu babaho nibishike ntihabaho kudahuza. None nivyashika nimuhuze bizoca bigenda gute, muganira gute kugira ngo mushobore gutorera umuti ako kantu uto tuntu twatumye mudahuza. Turaza kwifashisha ibitabo bitandukanye. Mu gitabo kimwe bise inama z'ibishengero, ku bantu bakunda gusoma ibitabo, ko n'ibitabo biranadufasha. Hari igihe ikintu wasomye gishobora no kugufasha kubaka urugo. Ni ikigo ubwaco kivuga une vie conjugale heureuse et épanouie, kivuga ngo ni umubano w'abubakanye uteye igomwe kandi waguse. Hariyo amajambo avuga ngo Satan est toujours prêt à profiter de la moindre occasion de discorde. Satani iyo bishitse mukaba mufise akantu kabateye kutumvikana n'uwo mubakanye, tawura yuko ako kantu Satani aba yiteguye kugakamisha. Satani rero kubera ko aba yiteguye kugakamisha, ni vyiza yuko mumenya ukuntu mushobora kuza muratorera umuti ivyo bibazo. Baravuze rero ngo Satani est toujours prêt à profiter de la moindre occasion de désaccord et à exploiter les mauvais traits de caractère héréditaire du mari et de la femme. Iyo baze ngo les mauvais traits de caractère n'utugeso tumwe two mu mico ku mugabo canke ku mugore, Satani acagerageza kudukuza, akaca kwereka yuko akagezo gato umugabo wawe afise katameze neza, ko gakwiye yuko musambura, ko mudakwiye kubana, ahubwo kukwiye kubiparanganya byose, kukwiye byose kubicisha mu murongo. Satani rero niwe bari kwaraguteregita, niwe bari kwaragukoresha. Birasaba rero yuko umuntu atahura ukuntu ashobora kuganira n'uwo bubakanye kugira ngo bashobore gutorera umuti ibibazo byo kudahuza biba biri mu muryango. Ivyo birabaho ibyo bibazo bikaza bigatuma mudashobora guhuza. Rero umuti birasaba yuko mumenya ngo none umuti woba uyuhe. Mu gitabo c'Imigani 15 ijambo ry'Imana ratubwira ngo umuti uri mu kuganira. Musabwa kuganira n'uwo mubakanye. Umugabo n'umugore mugiye kwimika kuganira, kandi ibiyago vyanyu bikabamo kuvugana ukuri kukiba cakubabaje ukakivuga utikandagira. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Imigani 15 ukwishura kwiyorohereje uwama uburake, ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu. Ururimi rw'abanyabwenge rutonyanga ubwenge bubereye, ariko akanwa k'ibifu gasuka ubufu.
iri jambo rero vuga ngo ijambo ribabaza rivyura ishavu. Umuntu yakubabaje si ngombwa nawe umubwira ijambo rikubabaza, ushobora kumuganiriza mu buryo bworoheje bigatuma n'uburakari yarafise bushobora kugabanuka. Aha rero ijambo muri iki gitabo Urugo Ruhire umuzingo wa 2 baratweretse yuko ijambo ry'Imana baratubwira ngo mu bintu twokwitondera nuko ntababana ngo babure ico bapfa. Ivyo ukwiye gutahura yuko atabantu bobana ngo babure ico bapfa, ibishoboka. Akantu mwopfa n'umugabo wawe nikobura ko katobura rero, ahubwo igikurura ibibazo mu miryango nuko abantu batikiranura neza. Burya utiyumvisha niyokemura ibibazo. Ingorane rero ziterwa nuko abantu badashobora kwitatura neza, kandi iyo umuntu atiyumvisha ntashobora gukemura ikibazo. Banza rero ugire agatima ko kwiyumvisha. Rero iyo ni intambwe ya mbere. Tahura yuko bitokunda yuko mwobaho habura ibibazo, ahubwo rero zamwiyumvisha mwige n'uburyo bwiza bwo kwikiranura. Ivyo bizotuma ibintu byose iwanyu bigenda neza. Ikindi cyo kwitondera tukwiye kumenya, igihe tugiye gukemura ibibazo dusabwa gutoranya igihe cyiza n'ahantu heza. Niba umwe ashavuye cyangwa atari kwiyumvisha, mube mucumbise ayo majambo. Dusabwa gutegura ikibanza n'igihe cyiza cyo kubiganira. Nimba umwe muri mwebwe ubona yuko agishavuye, urabihagarika. None rega ntagiye, aracyari ngaho, muracyari kumwe, mwitondeshe urondera igihe cyiza cyo kuganira. Nimwirinde ibibasamaza kandi muje impaka zubaka. Mushobora gufata akahe keza ko kuganira pana mwijoro mwese mufise imiruho, ahubwo zirinde mwijoro. Ibi rero bizodufasha. Ni gute rero bishobora kudufasha? Bidutahure ko biremegwa yuko mu muryango umugabo n'umugore bashobora kugira ibiganiro mpari, bagira uduhari, ibiganiro mpaka byo ku kintu runaka kugira ngo bashobore kugera ku rwego rwo kugitorera umuti. Rero ngaha baravuga ngo hariho impaka zubaka urugo, hariho izo mpari rero mwene izo zishobora kubaka urugo, izo twifuza yuko mumenya. Icambere bavuze ngo igihe uwo mwashakanye akubajije ntukamurebane ihinyu, bangurira amatwi yawe kumva ivyo avuga. Icambere ukwiye kwitaho, igihe uwo mwubakanye agiye kukubwira ikintu ntukamusuzugure, ahubwo fata umwanya ubangurira amatwi ivyo bintu agiye kukubwira. Ikindi, icara hamwe utuje, sa naho nta kindi witayeho ku isi kiruta kumva ibibazo by'uwo mwashakanye. Ibuze ivyiyumviro bitandukanye, uhange amaso ucecetse. Ijaba vy'akazi byabibiki, amuhanga amaso umudamu wawe cyangwa umugabo wawe ucecetse. Garagaza ko wishimiye kumva inama no gucawa bimuturutse ko. Ca mu maso, wibuze kwiyunamira, mwenyura useke. Rero ushobora kumwereka mu maso hakeye kugira ngo ureke yexprime, aserure ivyo bintu bimubakiye. Bica bibafasha kubitorera umuti, kuko n'abarundi barayamaze ngo ibuye riseruse niba ricica isuka. Rero ibi bizobafasha. Ikindi, garagaza ko witaye kuvyo ubwirwa ukoresheje amajambo y'indobanure ngo werekane ivyo ushigikiye nibigize ico bikungura. Akeneye kumenya ko wasobanukiwe kandi ukumva imigambi yiwe. Tanga umwanya wo kuvyibazaho maze umuteshe inzira mbi ukoresheje inararibonye ryawe. Irumva yuko ibi ni ibintu biza kudufasha. Baza ibibazo vyiza kandi neza bisobanutse, muhakanya nawe akubaze inyungu ubona mu kiyago cyane. Ikindi aco cyanyuma kuvyo twozirikana iyo tugiye kuganira ibi biganiro mwene ibi, baravuze ngo nagusubiriremo incamake y'umugambi we, umwumvane ubwitonzi kandi uvyibazeho. Rero
urashobora kumubwira ni mu ncamake twashatse gushika kuki. Numva yuko ibi ni bimwe mu byo dufasha kugira ngo ibiyago bidufashe gutorera umuti ibibazo, kuko ijambo ry'Imana ryatweretse yuko ntivyokunda yuko tubaho tukaganira. Ni gute rero twokemura ibibazo byo mu muryango? Ca mbere, uburyo twobikemura usabwa kumenya ngo nuri robo, uri umuntu afise les sentiments et les émotions. Rero garagaza umubabaro. Ahantu umugabo wawe yakubabaje, mwishuke, mubwize ukuri yuko wababawe, ureke kuzana ibintu by'agahemu ngo nta ngorane, ngo nta kibazo. Kandi ikibazo gihari, wababaye urashobora kumugaragariza mu bwitonzi, ukagaragaza umubabaro wawe. Ikindi, kwirinda guhamvya agahanga, gufunga isura ukavyirinda, ukirinda kurebana agasuzuguro. Ikindi usabwa kwirinda, guhekenya amenyo, ibyo usabwa kuvyirinda. Ikindi usabwa kwirinda no gukika umusaya, ugasanga umuntu ahengamise umusaya canke yirabiye hirya, usabwa guhanga amaso uwo muvugana. Ibi rero musabwa kubizirikana. Rero mumve yuko turangiza tubabwira ko ibiganiro mwaganiriye rero musabwa kuza muvugana amanyakuri, mubivugane ku mugaragaro kandi mwubahanye, nta mujinya. Tanga impamvu z'ivyakubabaje neza, tanga uko ibibazo ubona vyorangira n'impamvu ibizana. Ibi rero ni ibintu vyobafasha. Vugana amahoro n'ijwi rituje, navyo gushavura kurenza ijwi uwo muriko muraganira. Itonde, ntari bukurye, ntari bukugirire nabi. Vugana rero ituze, muhane agaciro. Hari aho mudashobora guhuza bitewe no kutabona ibintu kumwe, ushobora kugwanya cyane n'uwo mujanye impaka. Mwihanganire nk'ufise imigambi ikenewe. Hari ibintu rero bisaba yuko abantu tuza turihangana. Mubwire woroheje uti oya, ntibishobora guhinduka, ariko ubikore utamututse. Ari ikintu ubona yuko kidashobora guhinduka, ubwire yuko bidashoboka, ariko utarinze kumuryagagura, utarinze kumutuka. Ahandi baravuze ngo nta mihigo yo kumubwira ko muzotandukanya canke umuratire kwiyahura. Kana kubwira umuntu ngo we kandi tuzotandukanya, ndege nzo kwiyahura. Ivyo bintu mukwiye kuza urabyirinda mu biganiro. Kudahuza birashoboka, kutagira utwo muhuriza ko birashoboka, ariko gucubwira umuntu ngo tuzokwahukana, jewe nzokwiyahura, je nzokwiyisuma, ivyo si vyiza. Ukwiye kuvyirinda. Ikindi dushobora kwirinda, ntukamukoreze isoni imbere y'abavyeyi canke bavyara biwe. Ntukamutunga agatoki werekana ubutandame bwe. Hari ibintu vyo gutunga agatoki umugore wawe, ivyo kumaramariza umugore wawe imbere y'abavyeyi, baramuwe, bene wanyu, si vyiza. Hari ibintu rero dusabwa kuza turirinda. Rero turangiza nobabwira ngo muze muharanira gushira mu ngiro, mushire mu bikorwa imyanzuro yanyu. Iyo mwagize ibiyago, ibizotuma amatati mu muryango wanyu atora umuti, nuko mugerageza gushira mu ngiro umwanzuro ico mwashitseko. Ico kintu mwashitseko, uri umugabo uzugerageza kugishira mu ngiro, uri umugore uzugerageza kugishira mu ngiro. Mumve yuko ibintu byose ukuri gushirira mu kuyaga. Mwimike mu miryango yanyu kuganira, muze mutora umwanya mwiza wo kubiganirako, kandi mwirinde amajambo yo guhiyagahemana. Hama ivyo mwashitseko muze kugerageza kubishira mu ngiro. Ibikuraba uri nk'umugabo ubishire mu ngiro, ibikuraba uri nk'umugore ubishire mu ngiro. Imana idufashe kugira ibiganiro vyiza vyubaka, bishobora no kutubakira ingo zacu, bishobora no gutorera umuti amatati ashobora kuboneka mu muryango. Ndacane cyane ko ushobora gusanga umugabo hari ivyo yakoze atagishije inama umugore wiwe, cyangwa umugore ugasanga ibintu yakoze yabiparanganije, ariko iyo baganiriye maze bakagerageza kuza barafata ivyo bashitse ko babishira mu ngiro, ibizo bizotuma n'ibindi biyago biri inyuma bishobora kugenda neza. Imana ibitwumvishe izina rya Yesu.